munyemerere ndabaramutse mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabahe ikaze mu kiganiro canyu ni Himbaza nkuko mumenyereye aho twakira abatumire kugira ngo tumarane umwanya duhimbazanye nabo eka tumenye n'ibitari bike bariko barakora. Rero kuri uno munsi nkaba nakiriye abatumire biteka, abatumire beza cane, ngira ngo murabona hano ku ruhande ni Anny ni Landry, reka tubaha akanya baturamutse banatwitondera cyane. Mbere kuri Anny. Shalom shalom, nizera ko mugowe neza. Ku mazina nkuko abivuze nitwa Anny Nirameba, nkaba nsanzwe muri gikorwa cyo guhimbaza no gutazira umwami Imana yanje. Ego ndi umwe wo mu mugwi wa GG Sound. Ego ndabakunda cyane, ndabanezererewe, ndanabipfuriza kandi ibihe byiza. Amen. Ni Anny album ya mbere yitwa Yesu n'umwami. Yesu n'umwami. Ni indirimbo zingahe? Ni indirimbo 10. Ni indirimbo 10. Kabusanzwe kandi uri n'umurongozi b'amaseriro, imwe mu maseriro yo muri GG. Yes, ndi umurongozi nyene. Zita IDS zone mega ya ego ndi umurongozi. Karibu cyane Anny. Murakoze. Wow. Umwaka watanguye gute? Neza cyane. Biragaragara ni kiza cyane. Sishimwe ridasanzwe nyene ko Imana yangiriye neza. Nkawinjiramwe amahoro kandi nkabafise n'ivyizigiro by'ejo haza kari byiza cyane. Imana izogendera nkomeza inshoboza gukora nkuko yabigambiriye nk'umugambi wayo ku buzima bwanje. Uvuze Anny jewe cyane numva indirimbo ivuga ngo upendo. Okay, urashaka kutugira akantu gato. Ira abantu Anny niyo turi. Upendo gani yasulio kufanya uniokoe. Leo mimi niko huru kwa ajili yako. Nakupenda Yesu, nakupenda Yesu kuzidi pia. Amen. Ngamwise ko ari Anny turi kumwe. Reka nje kurundi ruhande. Landry n'umurongozi umugwi abahizi choral. Voilà. Shalom shalom. Jenny Murakoze Landry Beruna. Daro kijya kwa dukwikirana mwese binari aherereye. Shimira n'Imana ko mwaka mwiza turimo twagezemo amahoro, dushimira Imana ko mugenzi wanje aje kubivuga. N'ubuntu budasanzwe, iteka ridasanzwe kwa dufise n'ivyo vyizigiro vyejo nyene hazoza. Ko turi kumwe nayo, turi kumwe n'Imana. Cyose ni sawa. Amen. Nikorera abahizi bimaze imyaka myinshi cyane, imwe mu makorali akomeye kandi amaze igihe mu Burundi. Ni korali ya kera. Kera cyane turi nk'abuzukuruza. Ndabivuga uko turi mu generation ya gatatu cyangwa ya kane. Ya kera tushimira tuko turimo ko turakora ikorwa cy'Imana muri kinogi. Okay, uvuze ko hala abahizi ucuna indirimbo zanyu zavuba zasotse mu mpera y'umwaka n'ibindi ndirimbo ivuga ngo turimirije kubona. Okay, urashaka kutugira akantu gatonya? Mbetu zoba dusaniki dushitse muri cyo gihugu, inyenyeri zo kujuru zikayangana. Mbetu zoba dusaniki dushitse muri cyo gihugu, inyenyeri zo kujuru zikayangana. Amen. Umwaka mwe utanguye gute? Umwaka tawatanguye neza. Twarungutse dufise ishimwe ku mwaka weze. Amen. Ibyinshi Imana dukoresheje. Hama kandi
n'uburyo Imana nyene yatwaguye iruhande rwacu haba barimo abatandukanye umwe wese akaba afise ishimwe rya Imana yamukuye na Imana yamugejeje na Imana ikora mutujana nk'umugwi nawe nyene uba ari ishimwe rinini. Amen. So namahirwe adasanzwe kubakira mu ntango y'umwaka kugira duhimbaze Imana. Dutazi izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Okay. Kuri Anny risubura iki? Risubura imerezi vuba. Ngiye mvuge ku izina rya Yesu tout simplement ndarengerwa. Ndarengerwa kuko ni izina ri powerful, ni izina ry'ubushobozi, ni izina ry'ububasha, ni izina ry'agakiza kuko nta handi agakiza kabonerwa atari muri iryo zina. Rero mu ncamake nshatse kuvuga ku izina rya Yesu Kristo, ni izina ry'agakiza, ni izina ry'umuryango kuko abakiriye Kristo twita aba Kristo. Jean twitirirwa Kristo, turi muri Kristo niho tubaye, ni nikibanza turimwo. Rero izina rya Yesu Kristo Bibiri tubwira muri acte byakozwe n'intumwa mu Kirundi, byakozwe n'intumwa igice ca 4 murongo wa 12 hatubwira ngo kuko atarindi zina ryahawe abantu ryo gukirizwamo n'isi no mwijuru. Nta rindi zina rihari, niryo ryonyene, ni izina rya Yesu Kristo, ni ry'agakiza kabonerwamo. Igihe cyose twatuye ko twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, agakiza kaba kabonetse. Rero mu ncamake izina rya Yesu Kristo ni izina ry'agakiza kacu, niryo zina ryonyene ryumvikwa hose mwijuru ngaha kwisi nepfi kuzimu, kuburyo baryumvise bahinda gashitsi. Uzurabe ushaka gusengera umuntu nimba yafashwe n'ipepo imwe mu mbi, uvuze mu izina ry'umunyacubahiro wundi wibaza ngo yo bakomeye, zira kugirira ibidasanzwe kweri. Zo gutabagura, zo kumaranye mugabo izina rimwe gusa ryumvigwa. Izo pepo izo mwe mu mbi zica bugufi, zikunama, zigahunga, zikiruka, ni izina rya Yesu Kristo. Amen. Igihe cyose ukeneye agakiza, igihe cyose ukeneye gutabagwa, igihe cyose ugomba gusengera umuntu kugira ngo yakire gukira, nta handi agakiza kabonerwa atari muri Kristo Yesu. Landry, ngira niyo mpamvu dutegerezwa kuri himbaza cyane, niyo mpamvu ahubwo numva nyamukuru kubw'iryo zina ko dufise izina twitirirwa, ko nyene n'ijambo nyuma tubwira ngo rya zina rimwe mwitirirwa. Nibaza ko tuba kwitirirwa umuntu akomeye kuri nosi wumve ngo uri fier, mugaye baze kwitirirwa umwami w'abantu. Banumva ko ikintu kivuye ibwini ndani bati tuko twegamiye ubwakomeye, wumva arano nawe ikibanza ciza kwizina ryoraho n'umunara ukomeye mugorotsi ishaho akaba amahoro. Reka dufata akanya duhimbaze, turi mu kiganiro himbaza. Nizere ko abantu mwese aho muri mu masalo iwanyu, ku matelefone, kaze cyane muri uno mwanya. Kanyere duhimbaza iryo zina. Kaduhimbaza iryo zina ryo ryo guhimbazwa nyene, bivuga ngo yicishije bugufi munsi y'abamarayika, nico cyatumye Imana imuha rya zina rirengera ayandi mazina yose, kugira ngo indimi zose zature n'amavi yose afukame muri iryo zina. Kandi tugiriko turahimbaza, witega igitangaza cawe wayo, believe, wizere ubushobozi bw'iryo zina. Eka ikintu cyose wifuza ko Imana ikora mu buzima bwawe biciye muri iryo zina. Get ready. Hallelujah. Hari izina hejuru y'ayandi mazina yose, hari inkomezi hejuru y'ibyitwa inkomezi, hari ububasha muri iryo zina, indimi zose ziririme zitazira iryo zina. Icubahiro, ubasha bwose n'iby'izina rimwe, n'iby'izina rimwe ni rya Yesu.
izina rimwe rya Yesu. Icubahiro, ububasha bwose ni iby'izina rimwe, ni iby'izina rimwe rya Yesu. Yeah. Urumyami uraganje, nawanye nawe Yesu. Yeah. Ngami uraganje, nawanye nawe Yesu. Urumyami uraganje, uraganje, wanye nawe Yesu. Urumwami uraganje, nawanye nawe Yesu. Yes. Oh, yeah. Izina ryawe mwami wacu, riri hejuru y'ayandi mazina yose. Uri umwami uraganje, nawanye nawe Yesu. Aho uri hose urashobora kuririmba uri umwami uraganje. Mu gutazira iryo zina witega igitangaza cawe, n'Imana y'ubushobozi, n'izina ryumvigwa, n'izina rihambaye, n'izina rikuru, n'umwami w'abami. Ni wowe wenyene yumvigwa, ni wowe wenyene yubashwe. Oh, haleluya! Ntawe uhwanye nawe, nta ngwara, nta kunanirwa ntibyogereranywa nawe. Ikintu cyose cyitwa izina kiri munsi y'izina rya Yesu Kristo. Nimba yoba ari diyabeti, nimba yoba ari kansera, nimba bwoba ari ubukene, nimba cyoba ari ikintu icyo ari cyo cyose cy'umwijima, kibwira ati ndafise izina nitirirwa, ndafise izina nambaye, ndafise izina, ndafise umwami w'abami, ndafise Imana y'ubushobozi muri jewe, ndafise umwami w'ubushobozi, ndafise Imana inganje. Niwe mwami wenyine aganje mu buzima bwanje. Biri tubwira ngo twacitse ingoro za mpemu yera, mpemu w'Imana aba muri twebwe, niwe aganje muri twebwe, niwe mwami, niwe mwami. Niyo kwemera kwicarana ni n'umwijima, niyo kwemera kwicarana n'icaha, niyo kwemera kwicarana n'ukunanirwa, niyo kwemera kwicarana n'ico gisata c'iyo ngwara. Niwe aganje. Reka ganze mu buzima bwawe, reka ganze, vyaturisha akanwa kawe, hama witega impinduka mu buzima bwawe. Vyaturisha akanwa kawe aho uherereye hose, aho uherereye hose, maze uce wakira ico gitangaza mw'izina rya Yesu Kristo. Oh, haleluya! Zotarabare bose yakata Yesu. Urumwami uraganje, nawanye nawe Yesu. Urumwami uraganje, nawanye nawe Yesu. Yes, hallelujah. Yahawe izina risumba ayandi yose,
yahawe izina risumba ayandi yose, yahawe izina risumba ayandi yose. Uwo ni Kristo avyagiye muri je, yahawe izina risumba ayandi yose, yahawe izina risumba ayandi yose, mwami wanje, yahawe izina risumba ayandi yose. Uwo ni Kristo avyagiye muri je, yahawe izina risumba ayandi yose, yahawe izina risumba ayandi yose, yahawe izina. Ni Kristo Yesu avyagiye, yahawe izina risumba, Yesu yahawe shagihe, uwo ni Kristo Yesu avyagiye, eririmbane natwe, yahawe izina rirasumba byose, rihirengeye byose. Oh yes, risumba ayandi, Yesu yahawe izina risumba. Uwo ni Kristo Yesu avyagiye, n'izina risumba ayandi. Come on everybody say n'izina risumba ayandi. Bashobora kuvyatura n'akanwa kawe, n'izina n'izina risumba zina ry'umwami wanje, n'izina risumba risumba ayandi. Oh, n'izina risumba ayandi, risumba ayandi. Wakire kubohoka muri iryo zina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye kugira ngo ubushobozi bw'Imana bugukoreko, impinduka itangure mu buzima bwawe. Wakire impinduka ahantu hose wari ukeneye impinduka, uyakire mu izina rya Yesu Kristo. Ntituri hano ku bwacu, ariko turi hano muri iryo zina. Ntituriko turavuga ku bwacu, ariko turiko tuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Ntituriko turirimba ku bwacu, no, ntituriko turirimba ku bwacu, ariko turiko turirimba mu izina rya Yesu Kristo. Receive your miracle in the mighty name of Jesus Christ. Ubuntu, wakira ubuntu bugushoboza overcoming, gutsinda ibyariko birago
izina rya Yesu. Amen. Turacana mu kiganiro ni himbaza. Izina rya Yesu ni izina rikomeye, izina ribereye, izina the wonderful name. The wonderful name, the powerful name. The powerful name. Amazing Yes. name. Amen. Amen. Iryo zina mu buzima bw'umuntu agize aparvenir kuryizera. Nibikiri capable gukora. Nibikibiba. Kugira ngo mfete uhimbaze izina, nibaza ko birafatana n'ukuntu ritahura. Understanding. Yeah. Surely hari ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo, ariko biragaragara yuko bidakorera abantu bose bivanye na understanding, gutahura iryo zina. Hariho passage yo muri Bible itwereka igihe abantu bigeze kugerageza kwigana Paulo, bariko barasengera abantu, baravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, umwe Paulo avuga. Hama izo mpwemu mbi zica zirababwira ati Paulo turamuzi na Yesu turamuzi, none mwebwe muri bande? Byumvikana ngo izo daimoni zo zari zizi yuko aba bantu nabo bariko nutuntu juste bariko barabrikora, ntibamatanye n'iryo zina. Ni juste gusubiramo ibyo bumvise Paulo agira. Rero ubushobozi buri mu gutahura iryo zina. Kubera iki iryo zina no ryakira? Namaze kubivuga yuko ni izina ry'ubushobozi, ni izina ry'agakiza, kuko atahanda agakiza kabonerwa kiretse muri iryo zina rya Yesu Kristo. Rero ni byiza ko abantu b'Imana twigishwa about the name of Jesus Christ, kugira ngo ako gakiza tukakira. Hama no sema tumaze kukakira ntibigarukire ngaho, tumenye how to use the name of Jesus Christ. Amen. Ingene dukoresha iryo zina rya Yesu Kristo mu burere bwose. Bishoboka ko ari ahantu nkeneye impinduka mu buzima bwanje, none nikiye kigwanishwa afise. The name of Jesus Christ may be the weapon. Ishobora gucika ikigwanishwa ifise hagati mu bigwanishwa bindi byoba bihari nko guhimbaza no gutazira gusenga n'ibindi, mugabo nkamenya yuko hari izina rimwe ryumvikwa. Ndiko ndahimbaza mpimbaza muri iryo zina, ndiko ndavuga ubutumwa bwiza, inkuru nziza y'amahoro, ndayivuga mu izina rya Yesu Kristo. Rero bimatanye nuko gutahura niho impinduka ishobora kuba. Rero mwene data uri kuratwumviriza nshuti yanje mukundwa, menya yuko hariho ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Igihe cyose uzobukeneye agakiza mu karere kanaka, call upon the name of Jesus Christ. Bitubwira ngo umuntu wese azokwambaza iryo zina azokizwa. Hallelujah. Glory. Umuntu wese badacaguye, umuntu wese waba muto waba ukuze waba usagute, iryo zina ryo ntiguri gucagura, kuko icyatumye riza, oh thank you Holy Spirit, icyatumye riza kwari kugira uburyakiriye wese, umuntu wese aparvenye kurimenya akavuga ati hari izina ry'agakiza reka ndarihungireko, acaronka agakiza. Rero ni ku muntu wese byumve ubitahure yuko hari ubasha mu izina rya Yesu Kristo. Ari ikintu cyari kikwizingiriye ko ndakubwira soka, hamagara izina rya Yesu Kristo. Ari ingeso kanaka yakunaniye guheba, izina rya Yesu Kristo rirahari, rirashaping, rirakuraho ibidakenewe byose, riroza. Yes, rirakuraho kuko muri iryo zina rya Yesu Kristo hatekeyemo ubushobozi bwose bwo kuzana impinduka. Rero umuntu wese akeneye impinduka, ndakohokomanza iryo zina rya Yesu Kristo mu karere akariko kose, nta cyarinaniye. Jewe namantangazwa ingene ba Paulo bariko barigisha, nta kindi bari bafise cyo kwigisha. Kugezaho isi bakurira ibiruka inyuma Jean muri persecution, Jean babahama babahora iryo zina, babwira ati none iryo zina nimuhore nimuceceke, mukamushaka kwigisha igisha ibindi mugabe iryo zina murireke ubwende mazina sofe iryo zina rya Yesu Kristo. Alors j'ai une question, kubera iki iryo zina ntirivugwa? Ni kubera ko the devil we warabizi yaratsinzwe muri iryo zina. Amen.
yaraneshejwe rero uzanye iryo zina uzanye ikindi kintu kiza urumva karamurya kuko arabizi neza ati uzanye rya zina kandi rega n'abadayimoni banje bose ntaco bari bukore kubera iryo zina rivuzwe rega intumwa zanje zose iryo zina rivuzwe ntidushobora kuronka ingene dukora rero ni izina two kwamamaza hose inshuti yanjye ndaguhamagariye kwamamaza iryo zina ry'umwami Yesu Kristo kandi no kubwiza ukuri yuko igihe cyose uzoba uri kuraryamamaza ntuzoba desavantage kubera ko iryo zina rizogukingira rizocika protection yawe rigucikira gakiza mu burere bwose amen. Landry bon urashaka kwicongeye ko kugira abantu ba maximize inyungu ziri muri iryo zina nko muri no mwaka turacari mu ntango yawo mugo umuntu ashaka kuvuga ati akintego ati gushika mu 12 le maximum y'ibyo ntegerezwa gutora y'ibyo yibiri muri iryo zina no bishikira gute no bibaho gute uko aje kubivuga ikintu nyamukuru ariyo uri witambuke muri ubwo bwami bw'Imana umutwe wa Yesu n'umwana mukiza nkunda kwiga icapo ni nka kado Imana yaturunga iki ibaze ngo umuntu aguhaye ikado bayita gute mu Kirundi ingabire ndayaye Bonaventure ngashaka ati akira kado agenda kayinezererwa agatwara muhira agatereka mu cyumba kama celebrate mission yose ati Landry yamaye kado yamaye ingabire akaba abinezererwa ngasanga muri rya ngabire nyene harimo nka telefone hageze ku telefone akaca wamuja gutira ko rutarugurura yangabire naguhaye birimo ngako rutaravyugurura nyene ngo ngurabe ko ya telefone uzokwa muja kuyitira imisi yose muri no mwaka nibaza ko umuntu wese fata yakado nyene umwami yaduhaye data twimvira karaduha dikoresha ko aje kubivuga amagara iryo zina rya Yesu umfata ivyukuri ikintu mva nokogera ko kimwe gusa niriba expire handi mazina ibintu byinshi bashaka ati biraba expire bijatamwe no mwaka bizero no mwaka mugabo umenya ati iri fonctionnel il est éternel byamabiye byose kugira ngo maximize nafata ivyo nyene iryo zina rya Yesu ari ryameko ari girigiwe avyutse mu bikorwa vyiwe mu bibereho yiwe yumva ati n'iryo zina rya Yesu hari amazina yandi twumva kuri no sakomeye mugabo ati hari izina rindi kuko tugiye gukompara nandi mazina tumengo tugiye kubikompara mugabo nibaza ko si ryo gukompara sintuva ngo ni rya mbere ayandi aca kuri kiruko oya ni rukwayo ayandi yiwacu tuvuga ari ku ruhande tukaryoyo iri ku murongo wayo niryo rero tubikuriza rero kwisunga yo murakoze nukwinda bashimiye cyane mu dupartage ibintu bikomeye kwijana n'izina rya Yesu niza cyane ko namwe mwakiriye ibintu bikomeye iryo zina tubandanye tugizera turikoresha turibemo ngo niryo ryonyene ryatanzwe mw'isi ya muri ryo ibimuga biramuguruka abagwayi barakira everything ni izina ritekeye inyishu ku kintu cyose aya murakoze cyane yes reka rero ikiganiro cuno munsi tukirangize ngaha dushimira cyane abatumire bacu hanyuma namwe tubakengurukire ibiganiro byacu mu bushishikare kubikurikirana kuri televiziyo kuri YouTube na Facebook Imana ibahezagire himbaza na utaha bye bye.